ndi umumama mfise abana babiri rero nkaba nshima cyane niyo ico kiganiro Yesu Nyishu ni ikiganiro gicamwo intahe hama intahe zirankomeza cyane bivanye n'ibibazo bisanzwe ndimwo ikiganiro Yesu Nyishu caramfasha ko natangiye gucumviriza ntaranahuma oya sinari bwahume ariko urumva ibibazo ntibibura mu rugendo ariko hamwe nko kumviriza intahe cyane zo muri ico kiganiro hariho abantu bavuga ko batabawe mu vy'ingwara hariho abandi bavuga ko bashoboye kwihana ibyaha bakava mu byaha bakihana bakakira Kristo umwami n'umukiza ivyo byose byagiye birankomeza binyubaka nkumva kongera gukunda Imana ukundi gushasha nigeze niheba ngo mbone yuko nzohava mpameze uko oya je navuga nti yamana nizeye ndazi ko umwanya n'umwanya ashobora gukira ngatabarwa ariko kandi kubona bishitse isaha imaze imyaka 7 banje nukuvuga ko bari nko kuzimya iboje gusa hanyuma ibyanje bikagenda neza rero nkuko Yesu ari nyishu yambereye nyishu nubwo mubona hariho bitaragenda neza yarambereye nyishu muri byinshi cyane duhanga amaso Yesu babashimiye cyane abo bantu bashishikara ico gikorwa ni igikorwa kidasanzwe igikorwa kirimo ubushobozi budasanzwe butuma abantu baza ku Mana by'ukuri rero iyo murimo bawubandanye ikimpera yacu n'ijuru tuzohabwa dushitse muri ico gihugu cyo mwijuru rero umuntu abo bantu kugenda batera intege Imana ibaheza bakomeze bishishikare kubaho umwete mwinshi cyane wo kubandanya ico gikorwa kugira bikunde ivyo barindiriye bazabibone Yesu abaheza.